Amahoro y'Imana asubire kubana namwe mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ico kiganiro. Ndabahaye kaze kuyu mwanya, turabashimira gose ingene mushishikara kudukurikirana. None rero twagomba dusangire ijambo ry'Imana. Ariko imbere uko dusangira ijambo ry'Imana, ubu butumwa bwiza bugizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, icya kabiri ni ntahe, icya gatatu n'amasengesho. Kandi ibyo byose bifise ubushobozi budasanzwe arico bishobora kukuzanira mu buzima bwawe. Ariko kandi ukaba aribwo bwa mbere ubonye iyi video, gira sabone kugira ngo bikunde ibintu byose nzoza ndashirako intahe, ibitangaza, imenyetso, ijambo ry'Imana, amasengesho bigushikire bitagoranye. Yesu rero agumugisha. Twagomba dusangira ijambo ry'Imana dusoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana gice cyaho cya 21 umurongo wawo wa mbere haravuga ngo Yesu yirekanira ku kiyaga c'Itiberiya. Hanyuma ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha. Imana nishimwe cyane. Aha rero kandi turabona ingene Yesu yiyeretse abigishwa ukundi gushasha. Ijambo mfise hano nuko Yohana, nuko Petero ariwe Simoni yafashe abayigishwa cyane inshuti zose bari kumwe baja ku kiyaga bagiye kuroba. Bibiri ivuga ngo bararoba bakesha ijoro n'umurango ntibabona n'iyumuti. Mfise amakenga menshi y'ukwibaza byagenze gute ngo umuhinga nka Petero yarobesheje amafi menshi arabura n'iyumuti. Ndafise amakenga ko nawe uri kurashakisha mu buzima ukabura n'iyikoroka, urubatse ugashakisha ukabura n'iyumuti, ugashakisha mu byo ukora byose bigaparangana mu rugero rukomeye cyane. Ariko rero ari ikintu cyantangaje gikomeye cyane ngo aragera ku gihe Yesu haleluya ngo yiyereka Simoni nabo bari kumwe. Aravuga ngo ngomba mwari mwamenyeye, none ngomba ndabiyereka ukundi gushasha. Imana data wa twese wo mu ijuru, Yesu Kristo akwiyereka ukundi gushasha kandi umubone. Ngo aramubarira ngo ndabizi neza. Haleluya. Mbega hari ikintu mwafashe? Abaza Petero aramubwira ati nta niyikoroka nta niyitaruka twahebuye. Aramubwira ati fata urusenga terera iburyo bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndafise amakenga namwe nibaza mbega iburyo hari iki? Kubera iki Petero yarobera ibubafu gusa? Kubera iki Petero atari yamenye ibanga cyangwa atamenye sokre yo y'iburyo? Imana idufashe cyane. Petero aguma ibubafu gusa, arondera ibubafu, najwi yigeze yumva ngo rimubwire ngo jya iburyo. Kandi iburyo niho hari ikintu. Iburyo bisigura iki? Iyo usomye ijambo ry'Imana havuga ngo iburyo hazoja abana b'Imana, hazoja intama, ibubafu ngo haje impene. Bisigura impene zizokurikira shetani, bisigura intama zizokurikira, bisigura abana b'Imana nabo kwa shetani bari bubafu. Iburyo hari shetani, iburyo hari abadayimo bambe, iburyo hari marayika, hari Imana, hari data. Ibubafu hari shetani, ibubafu hari abadayimoni, ibubafu hari ibyaha. Birashoboka rero ko Petero yaronderera mu ruhande rurimo shetani, rurimo atakintu kirimo. Bisigura iki? Erega yari yibagiye mission. Petero yari yabamagariwe mission yo kuroba abantu, aca yisubirira kuroba ifi, arabivamo ahera gusenga. Erega aho yari yafashwe na shetani. Imana idufashe, Imana itugira imbabazi cyane. Abadayimoni bari bamuteye, shetani yari yamwibagije mission. Nawe birashoboka ko waho usenga, waho uca bugufi, waho urondera Imana, waho uririmba, waho ufasha abagwaye, waho ufasha ibikorwa by'Imana, waho ubyuka gusenga ijwi ry'Imana rikavuga warabivuyemo. Erega nimba warabivuyemo aho
uri bubafu kandi aho hantu nta kintu uzotora kuko Imana ni muri kumwe. Ariko nagomba ngo usubire kumva ijwi rikubwira ngo terera iburyo uraronka. Haleluya. Iburyo naho Imana iri, iburyo ni mu masengesho, iburyo ni mu kwizera, iburyo ni mu ijambo ry'Imana, iburyo ni mu kwihangana, iburyo ni mu kurondera gukora kw'Imana, iburyo ni mu kwizera Kristo yanesheje byose, iburyo ni mu mbabazi z'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndizeye neza ko kwisubirako ukirimbura na Imana igufashe kandi kugira neza. Nimba uri bubafu mu busambanyi, nimba uri bubafu mu kaboregwe, nimba uri bubafu mu nzigo, nimba uri bubafu mu macakubiri, nimba uri bubafu mu gahinda, nimba uri bubafu mu byaha by'uburyo bwose, nta kintu uri bubone mwene data kivuye ku Mana. Imana idufashe. Umwami uri kurakorera nta kintu atanga. Umuntu ari bubafu aba ari ku ibubafu aba ari kwa Shetani, kandi Shetani nta cyiza atanga. Bivuga ngo nuguhonya, nukwica, nukurandura no gusambura. Ariko iburyo, haleluya, hari imbabazi z'Imana, hari urukundo rw'Imana, hari ukwihangana, hari ukwizera, hari uguca bugufi, hari uguharira, hari ugusaba imbabazi. Imana idufashe. Uragomba kw'Imana ukwiyereka ukundi gushasha. Jya ibubafu ujya iburyo. Kurikira intahe mwene data. Imana nishimwe. Amen. Ndashimye Imana iyo ngaha ahantu yampaye ikintu c'amahoro n'umutekano n'umunezero no kwizigira. Imana. Amen. Ndashimye maze amezi 6 Imana yahana impaye adresse. Amen. Nari maze imyaka 2 ata adresse fisi. Nari maze imyaka guhera 26 z'ukwa kabiri 2022 nta adresse fisi. Mugabo nje ngaha mwinje ngaha ndakaheze aho nyene ndiko ndaza nabonye 200,000 duhuye n'umuntu kugira ngo shobore kugira adresse, kuko navuze ngo kama mbaya simvaha kuko je ni Imana yanzaye. Rero shimye Imana yo mu ijuru ko yampaye adresse. Maze amezi 6 mba mu nzu nkingura nkugara, navanye n'abavrema babandi baba VIP bakizwa mu VIP. Mbona ntiduhwanye n'ibyo mfise, mbona capacity y'Imana yabo nanje bitangana. Mfata umwanzuro yo kumera nk'ukwizera by'ubusazi. Ndavuga nti mfankira ndinda kubona Imana yo mu ijuru. Ndashimye Imana yo mu ijuru, nasubijwe amahoro, subizwa kwizera. Noneho bike bintu bavuze byo kwizera, jewe cyatumye nizera. Ijya Mana yawe yafashe imisozi utarayimenya. Mana yanjye nawe ntosenga, mvuga nti kazima ndi kumwe n'uwafashe imisozi atarayimenya. Mbega ubuho bicurike. Ndashimye Imana yo mu ijuru. Ejo Imana yampaye ikimenyetso cyaho. Ndavuga nti aha rero mwavuze ngo nitwe duseguye isi, kajya kantu kamfashije mu rwego hejuru. Uravuga ngo nitwebwe dutungishije isi. Numvise ibintu bibira muri jewe, ndavuga nti karabaye ndashize. Amen. Ejo rero bene amazu baraje, ndavuga nti Mana oya padito, umuntu yasohoye isuka karima akasohora isuka abazi ko azobona ibyinde. Mbwiza ukuri Isuse y'ibi bintu bibi nuko numva muri jewe hari ibintu bitameze neza, biriya bipfira. Merekredi baje gukinda ku murango, bambura impuzu, bazana inkono, bazana imikubuzo ku murango, barakinda neza. Rero ndabonye akazi. Amen. Mardi ujya munsi hajya bari ko baragina abantu urahumba, nande nzamfata umukubuzo. Ndavuga nti uko biri kose aha nuho hari kugukubura. Urumva ko navuye ahankize dotranteye jewe ibyavugwa byose nta nakimwe nice hariye. Ndavuga nti aha kama mbaya aha niyo yigwanirira, ndinda kuva ahankize. Ndashimye Imana ko yankijije. Haleluya. Ikindi naco bari banteje ikintu cyo kutagira amafaranga. Mbwira Imana nta mafaranga afise amatwi arumva. Nzambona umukecuru arinjira ngo je ndabuza amahoro, ngo akiramvirope mukanya gato. Shima Imana ngo ahubwo natwe tugucangize. Ndashimye Imana yo mu ijuru, kwizera n'igiti cy'umwimerere. Ndabishimye, shimye Imana yawe.
repentance naho mwamufise ibyaha bimeze gute hari ikintu Imana ibaboneramo cy'urukundo. Sinigeze ngira mbona urukundo mu nzu y'Imana, nabiboneye hano. Ngeze hano nabonye umuntu avuga ngo mpore, ndavuga ibyo birabaho mu Mana mpore. Ndashimye Imana yo mu ijuru ku mwitozo watoje abasenzi kugira ngo natwe imitima yacu iruhuke. Amen. Shimye Imana yo mu ijuru imenya ngene imenyera. Ejo ndavuga nti jewe urengera ngerageze ya Mana yahari nsubire kwizera. Ndavuga ngo ngiye gusumira muri Bible. Umunsi ni weekend. Abapagane bariko barirenze ibiyeri basambana. Je ndi umukobwa wawe. Nkeneye kurya neza nkemya kumeremeta. Je wafise ibirarane byo kuvuga. Ufise ibirarane? Ariko shimira Imana yo mu ijuru ngo umenye ngo ndakuba. Cyarigiye mpora niyumvira n'aba bantu bahano nibiharama amagara. Je narabuze ikintu nkora mushumba. Sigenda mu bitaro nkavuga nti akiri nimero y'umushumba. Buryo usengera abantu utamenya. Sinirase mu mbabarire. Kama mbaya. Ndashimye Imana yo mu ijuru kandi ishoboje guhaguruka hano kuvuga intaha. Kuko iyo mvuze intaha Satani arajingitwa. Ariko azokwama ajingitwa. Tuzoyisenga, tuzoyigumako, tuzoyikorera, tuzobuba, muzodufasha. Kuko ari mwebwe mwaduhawe. Amen. Nuko abafise ishavu, abafise kutasuga. Mana yanjye, Imana irahari. Ndabivuga ndabihamya. Udafise umugenzi, udafise ikintu nakimwe, ukavuga ngo ntabwo ibinye biciki ibyo. Nasanze iyo ndabimenya kare nari kuzinduka, ariko ndashimye Imana yo mu ijuru ko naje hageze. Ariko ababajwe nuko amaze amezi 6 natwe tumaze imyaka 10 n'iyindi yari kuzinduka. Cyari cyo Imana gusize hano. Haleluya. Na byinshi ngomba kuvugana nawe. Icyo ndakwipfuriza nuko ova ibubafu ukaja iburyo mu mbabazi z'Imana no mu rukundo rw'Imana no mu kwizera. Hanyuma isengesho rikakugira ku bushobozi. Ngiye kugusengera mwene data. Uragomba ko Yesu akwiyereka ukundi gushasha. Uragomba kubona Yesu ukundi gushasha. Haleluya. Birambira ingene Simoni Petero ingene Yesu yamuhinduye. Ubwa mbere yitwa Simoni bisigura ngo ntafadika. Kera Simoni bisigura ngo urubingo cyane ishanga. Iba urubingo iyo ruhuye n'umuyaga ruca rugondamira iyo umuyaga ujanye. Kera Simoni rero yaragondama, yarahindagurika, ni yarashikamye neza. Nico gituma yahebye no kuroba iby'Imana yamubariye aca yisubira. Yahebye kuroba abantu aca yisubira kuroba amafi. Kera rero yitwa Simoni bisigura umuntu adafadika. Yaranyeregeta, ntiyari bwashikame ngo ahagarare neza. Yari renga yarajugumira, ntiyari umuntu ahagaze neza. Ariko Imana imaze kumuhindurira izina, Yesu amaze kumuhindurira izina akamwita Petero, bisigura ngo urutare. Haleluya. Imana ishimwe. Petero yaciye umugabo w'abagabo. Haleluya. Yesu aguhindurira izina mwene data kugira ngo usubire kumubona ukundi gushasha. Imana ishimwe. Imana iguhe icyubahiro kandi Imana igushigikire. Ngomba ndagusengere mwene data. Imana senga yampamagaye, Imana y'amajuru n'amajuru, Imana ishoye byose. Ndasengera umuntu mubwire kwico wifuza kwaba. Ndamusengera umwiyereke ukundi gusha. Ari mu mageragezwa, ari mu ntambara, ari mu bibazo, ari mu kudedebukirwa, ari mu gucika intege, ibyo afata bimuca mu myanya y'intoke, ari mu ngwara zikomeye, ari ahantu mu ibohero, ari ahantu muri prison, ari ahantu mu gusubira inyuma, ari ahantu by'ukuri mbere yibaza n'icyatumye abaho ntagisobanukirwe, ari ahantu mbere atacibuka urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, ari ahantu ari ubusa akabwirwa, ari ahantu abona urupfu imbere yiwe, ari ahantu ari mu madeni, ari ahantu atabona. Ariko ndagomba uyu muntu mwiyereke ukundi gusha. Ari ahantu yarondera ashakisha nta kintu na kimwe yafashe, ariko nk'uko wiyeretse Petero ukamubwira ngo terera iburyo urafata, uwo mwanya nyirabikoze agafata amafi menshi cyane. Ndasenze uyu muntu mwiyereke nanje mwana akubona ubugira kandi akubona uburyo butandukanye nubwo yari yarakubonye. Mana ndagushimira
ndagushimiye kugiye kumugira neza. Asanzwe hari ibintu byugaye, ndabyugurura mu izina rya Yesu, mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwa fiançailles, mu buryo bw'akazi gatandukanye, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ibintu byiyugaye, afata bikanka, yamana inyatsi, yamana umubabaro, yama indoto, arota ruguru, arota bapfuye, arota ananirwa mu ishuri, arota afise ingorane zitandukanye, ubuzima bwiwe bwaramucanze kugira aho yibaza ngo mbega Imana irumva, irahari, irashoboye cyangwa ntishoboye. Ariko ndamusenge ubwiza bw'Imana mu mutabara, reka umwiyereke ukundi gushasha mu kumukorera igitangaza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakeneye ga mwene data ko uyu mwanya cyane iyi saha ushobora kubona message iyo ariyo yose nsize ko zoba intahe, yoba ubutumwa bwiza, yoba amasengesho bikagushikira. Gira sabone kugira ngo uzashikirwa na message ku munsi ku wundi. Yesu aguhezagire.